umugano uvura utavunye. Kera aho hambere hahise ba sokuru baraganiriza abuzukuru n'abuzukuruza mu gihe baba barindiriye yuko inkoni isha, maze bagaheza bagakurikira umugano ugaheza ukabavura utavunye. Umugano uvura utavunye ni ikiganiro mwumviriza kuri Radio Mara Burundi, maze mugaheza mukaronka inkebuzo biciye mu migani y'aho hambere. Kaze twumvirize ikiganiro umugano uvura utavunye. Bakunzi b'Imana, bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana hiwanyu, ndaho ikaze mu kiganiro cy'umugani uvura utavunye. Kuri no mugoroba turi ngaha muri diocese nkuru ya Gitega muri paroisse ya Nyabihanga yitiriwe Bikira Maria Mugabekazi w'amahoro, ni ngaha muri commune ya Nyabihanga mu ntara ya Mwaro. Turi kumwe n'abageni baduteramishe mu mugani uvura utavunye. Wa mbere yitwa bari kwindevya Augustin, ndabaha ikaze mu kiganiro. Yego murakoze cyane. Mbega ni bari kwindevya wande? Jendi bari kwindevya wangwaniye. Ngwaniye wande? Waruzira umworo. Ruzira umworo wande? Wa ntivunda. Ntivunda wande? Oyangezaho nta bindi nzi. Murakoze cyane, katubanayize ne kwande turi mu kiganiro. Tukane witwa Musisa Gregory, ndabaha ikaze mu kiganiro cy'umugani uvura utavunye kuri no mugoroba. Murakoze kuduha ikaze. Mbega ni Musisa wande? Wa Zakaria Muda. Muda wande? Wa Manege. Manege wande? Wa Banteye. Banteye wande? Banteye wa Baritoya. Baritoya wande? Baritoya wa Biramvu. Biramvu wande? Biramvu wa Maboko. Maboko wande? Wa Ryene. Ryene wande? Ryene rya nyina. Ryene rya nyina wande? Aho niho ngeza. Murakoze cyane, katubanayize n'abandi turi kumwe muri kino kiganiro cy'umugani uvura utavunye. Turi kumwe n'uwitwa Bernard Ntawukiri umuhama, ndabaha ikaze mu kiganiro cy'umugani uvura utavunye. Kaze. Mbega ni Ntawukiri umuhama wande? Wa Bujwijwi. Bujwijwi wande? Wa Rusaho. Rusaho wande? Wa Gwibu. Gwibuka wande? Aho niho ngeza. Murakoze cyane, reka turacabandanya n'abandi turi kumwe mu kiganiro cy'umugani uvura utavunye. Mwumva yuko ari abakurambere batari bake. Ubundi turi kumwe ni bavuga ubusa bariteremi, ndabaha ikaze mu kiganiro cy'umugani uvura utavunye. Murakoze cyane. Mbega ni bavuga ubusa wande? Wa Zakaria Bigerigeri. Bigerigeri wande? Wa Buhama. Buhama wande? Buhama wa Ndarusanze. Ndarusanze wande? Ngeza ngaho nta wundi. Murakoze cyane, muyumva yuko bano bakurambere turi kumwe mu kino kiganiro cy'umugani uvura utavunye bariko batubwira abo bagiye baramuka ko ndibaza mwumvise abatari bake. Mbega Auguste, kuri no mugoroba mwaduteguriye umugani witwa gute kugira ngo duteremishe abakunzi ba Radio Maria batwumviza bari ngaha mu Burundi canke mu makungu? Kuri uyu muhinga twabateguriye umugani uvuga ngo ufise umutwe ngo bukurusi bwo bwenge. Kandabe ikaze mu muteramishe abakunzi ba Radio Maria bari mu Burundi ndetse no mu makungu. Eko murakoze. Harabaye ibikoko bitatu by'abana. Ivyo bikoko yari ntambwe, imfyisi hamwe n'agakwavu. Biraheza rero biriyumvira, bihora biraganira ku mukobwa w'umwami byakunda kubona, tangura guharira kimwe kiturya nje nzoza kumusaba, ikindi kiturabesha ni jewe. Byose rero byaduka kugwana. Bimaze kugwana niho hahava hakarenguka umuntu ati mbega ivyo muri ko murapfa nibikiga mwabagabo ko mwahora mukundanye. Hanyuma bihora birahagarika ingwano, biramwiganira ivyo ari byo. Acara bibwira ati reka kugwana ahubwo ni mugende, muzobimenyera ku rubuga, genda murabe umwami mumubwire ko mwaje kumusaba, umwami azomuha uwo yitoreye wenyene. Hanyuma rero bica biragamburuka iyo mpanuro. Umusuri izina biritora birambara neza, intambwe irambara, imfyisi irambara, agakwavu karambara, biragenda ibwami. Bishitse hanyuma rero bya bikoko bimaze gushika ibwami, niho byabwira umwami hatangura intambwe, tinya kubaho mwami w'i Burundi. Aha jewe narinje kugusaba umugeni, narabonye umukobwa wawe arandyohera, none narinje kugira ngo umundose twubakane. Hanyuma ya mfyisi nayitereka najewe nico cari kinzanye mwami. Agakwavu nako aho kabunze mu maguru yavyo, we ngo ahubona najewe nico cari kinzanye. Hanyuma umwami aratwenga arakumbagara ngo mwebwe, we ngo ntaco, umugabo ntaco, ngo je nzomubaha, ngo ariko isobanyo nza kubaha nimwarishobora, mu mugeni nzomubaha. Hanyuma bati turagerageza. Umwami rero aca bihereza tangura intambwe, ati ngivyo ari byo byose, ati ngirani uhava umutwara. Atangura ku ntambwe arayihereza, ayizanira amasahani, atuma umukozi ayizanira amasahani atatu y'agapiripiri. Hanyuma rero araheza umwami amubwira ati, ayibwira ati emwe akira urigate, niwaheza kurigata kagahera utagize ngo mu mugeni uzoba umuciye. Hanyuma rero niho nyantabwe yatangura, bikoze mu bwanwa, tangura kwifyeta isubire yazungagije umurizo. Hanyuma rero kitangura kugira ngo
karambavye. Hanyuma rero umwami acara yibwira ati genda umugeni arakunaniye, nakubwiye ko utaza kwigera uvuga ngo naho ukakubabuza kunyingishirizayo kandi amasaha 3 yose ukayaheza. Hanyuma rero yantambwe birananiwe. Hanyuma umwami ati ingo nawe wamfyisi ugerageze turabe. Hanyuma yamfyisi iragenda tangurira rigata irihangana, isahani irayitimbanya. Urumva ko zari 3 yitimbanije, yumva birase mu ndira babwo umubiri wose mu matwi hose, kitangura kuvuga iti karaba bamwe abahungu umwe karanyishe no mu matwi. Hanyuma rero umwami ati oho, atumugena arakunaniye, aca avuga ati none nawe gabakame n'agakwava tubwo nawe uriyamvya. Hanyuma kagakwavu kati nta kundi naje sinogena ntagerageje. Hanyuma niho bakazanira za sahani. Hanyuma inkuru y'umwana isubira inyuma, kari kaje kitwaje n'agafuko, barakabaza ngo mbega ko gafuko nakiki, ngo hango mbega hari umugabo atagira ico yitwaje. Umwami agahereza imeza, intebe karicara n'imeza, ashirako za sahani. Hanyuma karatangura kararigata wa mufuko kari kameze nk'akawugaranzura agashira munsi y'imeza ahantu hahereranye naho gashobora kuza karakora. Hanyuma karatangura kararigata isahani ya mbere, kumva karababwe nako nyene no mu matwi hose. Niyo kaca gatangura kubaza kati mbega mwami w'u Burundi, bijya bikoko twazananye intambwe n'imfyisi hajya bari baje bibaza ngo umugeni uramubahereza, baciye bananirwa baca batangura kugira ngo ariko kokaho kagomba kubigira kugira kabe kararuhukiramwo. Nawe urazi iyo wari agapiripiri kenshi kakakubabako, ugize ngo akayaga karinjira ukaruhuka bukebuke. Hanyuma rero wa mwami ateko ati nawe wabibonye, ati wabonye ingene vyaguma bigira ngo. Hanyuma karabandanya karayirya ya indi ya mbere. Aho rero ntikari gata vyose, kari kagize ubwenge, karavye umwami kujisho, kagafata kakayora kagacuranurira muri wa mufuko kagasigaza nkeyi. Umwami yahindukira ati ntubonaga mwami ko ndakarembeje, nawe ateko rwakarembeje. Hanyuma ya sahani kagomba kayiheze, ngo mwami w'u Burundi ngo je simeze nka vya bindi vyaguma bize baragira ngo. Aho rero kari kababwe kagomba kuruhuka. Hama umwami atoyawe atahubwo mbere ati mbona ugerageza wewe. Karasubira karatanguriye igira kabiri, karayirigata karaba umwami kujisho. Karavye umwami kujisho kaca karasubira karacuranura gakeyi karunda muri wa mufuko kugira umwami aze kugira ngo niko kayirigase. Kararigata umwami aguma karabaho yicaye mu ntebe y'icubahiro. Hanyuma hava kumva karasuye karababwe kararavya za ndimi, niho kavuga kati ha mwami Burundi muje ari nk'ahandi ngize ngo mugeni yobananiye. Umwami ati yemwe yobakunaniye, ati noneho wowe ndumva urakaze mbere nturabigira. Ariko murumva ko umwami nawe nyene ntiyategereye neza ko karabigira mugaka kabigira mu bwenge. Hanyuma rero kagakwavu karabandanya umwami ngo akubite rurabwe, gasubira ya piripiri imwe kamera nk'akarunda musi, hasigara dukeye. Ngo umwami ngo ngombe mpeze isahani ya mbere ntaragira ngo. Umwami ati ko ndabibona, nako isahani igira kabiri ntaragira ngo ati ko ndabibona. Gatanguriye igira gatatu karayirigata ngo ha kumva karasuye karababwe ngo ha mwami w'u Burundi ari nka hahandi notombora nkagaheza ntaragira ngo mu mugeni no bandamuciye. Hama umwami ati ko n'ukuri wabo muciye. Karasubira kararigata umwami aguma araba nako kagumiza ko buke wemwe ubwa bundi ngo nuko binini ngo nta kintu ngo ntuze bijya bintu byananiwe ngo ariko je urabona mwami ngo maze kurikata isane ngo zibiri zose zirahera. Ngo none ga mwami je umva ndagira ngo. Hama umwami atoya ati wowe n'ukuri ntavyo uragira. Hanyuma rero karabandanya ngo none ga mwami kumva karasuye karababwe ngo none ga mwami nkamwe ndabihejeje ntaragira ngo. Ngo none ngo nta nkazozo uza kumpa ziherekeza uwo mugeni. Umwami ati nukuri je ndaguha ati mbere ndaguha nizuzuye akabandi, ati sizo nifiti. Niho rero kagakwavu kaheza kakabandanya umwami aguma gasinjijisho kuko yari sahani ya nyuma. Kararigata ngo umwami arabe hirya gatoyi, sinzi ingene gasuye karasukanura gasigazayo gakeyi. Kararigata hanyuma gahava kabwira umwami ngo ha ngo umwami w'u Burundi wemwe ngo je nkamwe no gaheza ujya mukobwa wawe ngo kandi ngo ncagenda ndamutahanye. Hama umwami ati yemwe ati je navuze sinisubirako. Kararigata mugabo umwami acaratangura aragira ubwoba ati mbega yimbe ko kagomba kayiheze umukobwa wanje aja kuja kugakwavu. Kararigata gahava karaheza ya sahani igira gatatu, gaca karatwenga karakumbagara kariko karababwa ngo none ga mwami uje wigeze wumva ko ngira ngo. Umwami ati wa nukuri we ntavyo wigeze ugira, ati muga ngura abenda gahejeje. Umwami acaragenda abasuku baraza kumurabira basanga kagapiripiri kose kagakwavu kitwa ko kagahejeje, ariko ngira ngo mwumvise ko kari kagize ubwenge kamwe kakaza kararunda musi kandi nako kakaza kararavya ko tujya turi mitwako mugabo kongera karuhukira mu bwenge mu kugira ngo
ariko vya bikoko bikuze intambwe n'imfyisi vyaciye binanirwa n'ubwo bwenge bwo kwitwaza umufuko bwa mbere, hanyuma nuko no kugira ngo mu bwenge bikabinanira ko vyobigira. None rero umwami amaze kubona ko atokwivuguruza kuco yavuze, araheza agakwavu atuma ko abantu abashumba biwe kugira ngo bazane bambike wa mukobwa. Arahava baramuzana rero bamuhereza ka gakwavu nako karakura ubwatsi, abantu bari ngaho baragakuza ubwatsi, kamutwara gutyo, kamutwara kagize ubwenge gutyo. Rero ngira ngo murumvise ko agakwavu mu kugira ubwo bwenge vyatumye gasindira uwo mugeni. Sije no hahera hohera imfyisi niyo ntambwe vyashoboye kudashobora ubwo buhinga, eka mbere hohera n'umwami kuko yahenzwe ntabimenye. Mugani wanje ukabugarukiye ngaho. Murakoze cyane. Kamukanya gatoya cyo tubananya na kire kiganiro cy'umugani uvura utavunye. Umugani uvura utavunye. Reka tubanaye n'ikiganiro cy'umugani uvura utavunye. Ugisara duciriye umugani w'agakwavu kumwe n'umwami kumwe n'ibindi bikoko byagiye gusaba umugeni umwami. Turumvise ibitari bike bariteremingira ngo yumvize no mugani kuva ku ntanga gushika aho hareye. Mbega n'igiki watahuye mu mugani w'agakwavu n'imfyisi kumwe n'ivyo bindi bikoko twumvise? Jewe numvise ivyo bikoko bitatu vyagiye gusaba uwo mugeni, natahuye ko niko bisanzwe umugeni yamahiganirwa kandi ikintu icyo ari cyo cyose. None rero natahuye ndabona ubwenge bwako gakwavu kagize muri mu kugira ngo kashobore gutahukana uwo mugeni ibindi byananiwe, kandi nogira nti ubwo bwenge kabugize n'amayeri yo kunyanganya kakoresheje kugira ngo gashobore kumutwara. Urumva naho ko kamurose bidaciye mu mategeko, ibyo bari bakasabye kabigize bidaciye mu mategeko kakoresheje kubesha. Ntitwogira ngo nta mategeko arimo, none ko kabikora abona uwo mwami agasamara. Ntitwovuga yuko nta mategeko kaciye nk'uko kabigize ku mugaragaro. Umwami niwe yasamaye arabona yuko igikorwa yagahaye kagikoze. None rero kagabanye bikwiye ntikibye kuko kagabanye kumuranga izuba ryakaba suku. Umwami baraje arakagabira babona baragakuza ubwatsi. Ego, katubaneze no kwa Gregory na batubwiye. Twumvise umugani w'agakwavu turakunda kukumva mu migani myinshi kagira amayeri aya nari mbega nawe mu mugani wa kano gakwavu n'ibindi bikoko bigenda gusaba umugeni umwami. Mbega ni inyigisho wakuyemo waho ukurikiye kuva mu ntango gushika aho wageze nk'umukurambere ndibaza arafite icyo wumvise mu mugani. Icyo je noba nakuyemwo mw'iyo migani y'ivyo bikoko bitatu n'uwo mwami. Nakuyemwo kugira ngo twese aho uwo mugani ntuva kugituva ku muntu. Urumva uwo mwami kugira hendwe nako gakwavu ntiyumve ko kariko karamuhenda kandi ari ryo tegeko yari yashinze. Aho ni hamwe nyene na twebwe tweza turikebuka tukaraba uriko araduhenda ukabanza ukamwumviriza ukatahura ivyo ariko araguhendamwo hamwe ugacamuhinyereza ngaho. None ugira ngo ako gakwavu katwaye uwo mugeni kandi ivyo yari yakasabye kabishikanye. Ku cyukuri rero ngaho niho rero nyukuri twebwe mu kugira ukurikiza ijambo ubanza gutahura neza ukumva ukabanza ukarisesura ukarishitsa ku ntunze, kuko uwo mwami nukuri yarakoze bidakorwe nka kubera tumva nitegere Kristo. Ego nagaze Kristo ubwa twumvise n'umwami naho yashatse kubaho umugeni yaba yasabye ibintu by'amananiza niko no bivuga. Yabasabye ibintu by'amananiza kugira urya gapiripirizani zitatu hanyuma gayemwe ntiwasamure ntugire ngo yemwe. Urumva yuko yari yashatse nawe nyene kugira acasanga nako gakwavu nako rero gatireka nanjye ndakwere kakanyegetsa abo nitegere Kristo. Nagaze Kristo katubanayize no kwa Berenaye nawe arafise ibyo yumvise bwo muri mugani uvura utapfunye. Mbega Berenawe nawe wavyumvise mbega umvise mwiki buno mugani w'agakwavu n'umwami nabya bindi bikoko byagi gusaba umugeni umwami? Icyo naba numvisemwo nuko kuko ubwenge bugenda burasumbana. Aha n'ibikoko birafise ubwenge bunasumbya n'abantu. Urumva ubwo bwenge bw'ubwo kwakorwa kwapfu urabona ko katanguye kugaya umuntu ngo himbunye ngo byananiye ngo bijya binini ngo je ndi gatoya. Aho rero ubwo bwenge rero icyo kibazo rero nta muntu numwe kwisi kandi tubanaho twese kwisi ugusumbya ubwenge ahenda uwundi mutoya. Ivyo rero tugiye turabifatira ko na neza hoca tubona yuko n'isi yacu yogororoka uza abikwikana uko abona ayo mategeko bikurikirana neza. Nitugire Kristo. Nagaze Kristo mugabo tugerageze gukurikira no mugani twubise ko mengana bijya bikoko binini yabya byagiye gusaba umugeni bikengeraga gakwavu nko kumengana ko
ntikari kuronka umugeni oya mu kutaronka umugeni niko kwakundi ni kwabaye kubesha ni ibinyoma kifatanirije udahindwa. Ego mbwa none nk'abantu usanga bakengera abandi ngo nuko ari batoyi nabo nuko ari baniniya ibihagararo ibi na biriya dufatiye kuri mugani nta kajambo babwira iyo babumvaho bo banze gutegera neza bakaraba yuko babona yuko twese turabimana. Ego mbere ko tubanana na kino kiganiro cy'umugani banitumira amate hama tubanana n'ikiganiro umugani uvura utavunye. Reka tubananize kuri Augustin nawe yaduciriye uno mugani n'abatubwire mbega Augustin waduciriye umugani w'agakwavu na bino bindi bikoko byagiye gusaba umugeni umwami mbega ni insiguro nawe wotahuramwo muno mugani usabikanize abariko baratwumviriza. Ego insiguro y'uwo mugani ubwa mbere na mbere nuko umuhinga ahingurwa n'uwundi yigira kabiri nayo nuko ukuba mukuru atari bwo bwenge. Ubwa mbere igituma umuhinga ahingurwa n'uwundi umwami yagira ati ibi bikoko nawe ndabihanye izi sahane zitatu z'agapiripiri zose nza kubiha ntibiza kwemera kuzirigata canke nta na kimwe kiza kubishobora. Umukobwa wanje rero ntahava yibwira ku mwami mugabo urabona umuhinga ahingurwa n'uwundi ibikoko binini byarananiwe mugabo agakwavu bagaya babona ko ari kantambaga aba ariko gahenda umwami buke buke kugeza kamutwara umugeni. Hanyuma kuri aho naho kuba mukuru atari bwo bwenge urumva ko byari byananiwe gose n'ubwo bwenge agakwavu kagize mugabo koko karahenda umwami gatahukana umugeni. Hanyuma rero ivyo bigaca binyibutsa kuba mukuru atari bwo bwenge kaca numva ingene vyari vyagaya ku gakwavu bwa mbere ngo wewe ngo hananiwe twebwe kaca nibuka rya jambo ry'Imana Paul yandikira sinibuka ko ari abanyefilipi atuma umwe wese akabona ko mugenzi we ari nica murusha no kuvuga kudakengera namwe umwe wese akabona ati naho jewe nshoboye iki hariho uwundi atagishoboye ariko kandi hariho naje ico ryashoboye naje ntagishoboye umwe wese rero akabona ko mugenzi we ari nica murusha. Umugani uvura utavunye. Eka no tubananize no kwabaritereme n'abatubwire tuvuze ko muno mugani bino bikoko byavuye muhira bwiye gusaba umugeni bikume n'agakwavu byarashatse gukengera n'agakwavu umenga ntaco kazogenda kagabanye ibwami nk'abantu usanga bakengera abandi iti naka ntaco ashobora kundonkana ariho ndi canke uriya ati ntaco ashobora kuronka naye ntakirose mbe ntakajambo babwira dufatiye kuri uno mugani twumvise. Akajambo no babwira n'ukuri abantu bameze nk'uko bariho nabo nyene babona bakengera abandi kuko no yavuze ijambo ry'Imana urabona wa mufarizayo na wa mutoza kori umufarizayo yagira ati jewe ngendera amabwirizwa y'Imana nisonzesha nkambara ibirenze gusumba uriya yatasha atagabanya. None rero abantu bakengera abandi rakwiye kwikebuka na burya turiko tuganirira kuri insamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya dusanzwe turi abakristo banyumva nabo nyene mwe wese yoheza karaba mu butumwa bwiwe mwibanga ryiwe akamenya ingene yoshobora gufatikanya n'abandi mu umwanya tukiri ngaha kuri iyi si. Zongeye kandi no subira ngakebura n'abandi banyumva murabona ivyo byo kukengerana ko dusanzwe turi abakristo b'u Burundi tugize igihugu cacu yerega ivyo nivyo vyatumye n'igihugu cacu kiza kiraca muri aya magume caciyemwo aho usanga uwufise ubuhinga ubu canke uwufise ubutegetsi nk'uwe kanaka agira ati ni jewe ndabishoboye uwo ntavyo ashoboye bigaca bituma n'igihugu cacu kitaronka amahoro. None rero nico twosaba ngo twikebuke kugira ngo amahoro aguma asasagara mu Burundi bwacu. Ego dufatiye kuri uno mugani twumvise yavuze ko n'imfisi yavuga ati nije ndamuronka ukumva ko avuze nije ndamuronka kiya kindi gikoko naco giti nije ndamuronka. Urumva rero ko dufatiye kuwo mugani twumvise yuko ushaka kutwigisha nkuko Gregory yavuze ati umugani ntumva gwiti uva ku muntu waciye no mugani canke wanditse no mugani arafise icyo yarashatse gufatirako. Ikiye cyo yashatse gufatirako yagombye kwerekana yuko abantu bose bangana umwe wese uko ari niko Imana yamugize none ushobora kugendera iryo teka ryiwe ntakengera uwundi abone ko twese imbere y'Imana tungana. Umugani uvura utavunye. Ego mbere ko dusozerana kino kiganiro cy'umugani uvura utavunye reka dusubire ka Gregory natubwire no mukurambere arazi byinshi kudusumbya mu migani itandukanye yagiye arumva tumvise ko akwana gakwavu katahanye umugeni muga bikizana n'ibindi bikoko bamenga yavuga ati agakwavu nta mugeni kodwara nawe urafise akajambo wabwira nk'abantu usanga bagenda barasuzugura abandi ati naka ikintaciyo ntwarana mucyukuri ziba akajambo noshikiriza bariko baratwumva naka uko kirazira gukengera naka kuko ibintu byose nukuri ningabirano y'Imana atari Imana yagusizemwe waba mutoya waba munini ntupfugishitseko mujye Imana yabishatse umutoya ni nkaya nkunzi yiza ivuga iti
mu kugira ube mukuru muri bose nobo musuku wanje ube mutonya ungane nakarya kana gatonya niho rero uruca nawe uba mukuru wa bose. Ibyo bikoko byari byakengera ako gakwavu nawe ku bwenge bwako niko kagabanye bwa kandi gakoresheje ubwenge bwako. Jeje nico noshikiriza abariko baratwuma. Imbere ko dusozera baritereme namenye arafise akajambo yosozera ko yisunze no mugani twumvise ogakwavu n'ibindi bikoko byagiye gusaba umugeni ibwami. Ijambo nosozerera ko nijye uko twese twokwibona tukabona ico turi ngaha kuri iyi si, twubahane dukundane, ufise ico asumbije mugenzi we kuko ntaco yatanze ngo aronke ibyo afise n'Imana yabimuhaye, abikengura ukoko kandi yongere yubahe n'uwataca afise, yibuke amwibuke amufashe kumukengera. Na kare murazi ko mu buzima byabyo ukoko canka abantu byose vyuzuzanya. Yego cyane. Ego nuko bakuzi Imana bakunzi ba Radio Maria Burundi, aha no dushiye dusozera kino kiganiro cy'umugani Uburutavunye cyo kuri no mugoroba. Twari ngaha muri diocese nkuru ya Gitega muri paroisse ya Nyabihanga, nimwe mu paroisse agize diocese nkuru ya Gitega. Mugasi no sozera ntankengurukiye abo twabanye muri kino kiganiro cy'umugani Uburutavunye. Wa mbere yitwa bari kwindevya Augustin, ndabakengurukiye kuri kano kanya mwaduhaye mugateramisha n'abakunzi ba Radio Maria. Ego cyane naje ndabakengurukiye, ariko sinogenda ntavuze no kugakwavu nako nyene burya ntikera kuko amanyaga kakoresheje twebwe turabakristo ntitwoza turayakoresha. Umwe wese yoraba ko ivyo ariko araronka ariko arabicisha mu butungane. Sinogenda rero agakwavu ntagakebuye kuko hariho n'abantu bameze gutyo bashaka kuronka ivyo baronka mugabo babanje gukoresha ubwenge. Hanyuma rero tukaba tubakengurukiye gose namwebwe mwatwemereye mwaduhaye iyi mikro kugira ngo ducire umugani abo bantu turonke n'ingene tubahanura tugire Kristo. Nangaze Kristo ubundi sija gukengurukira ni bavuga ubusa baritereme, ndabakengurukiriye kuri kano kanya mwaduhaye nko mwamukaduha no mu bindi biganiro. Ego murakoze na twebwe turabakengurukiye muragahora muratugendera muri paroisse yacu. Murakoze namwe. Ubundi nkengurukira ni Musisa Gregory, ndabakengurukire kuri kano kanya mwaduhaye muri no mugani Uburutavunye. Yego cyane muragahora muradukengurukira natwe turabakengurukiye, neje ntimutwibagire murasubira mugaruke muroze muratugirira ikiganiro nk'iki.